gikorane kibaye nibabwira abantu ko bakira imitima basha imitima yakirarushe n'ivyaha ibi na biriya iki ngo bimugabira example ya mbere akarora nuko ikimuga kiza kumuguruka hari n'igihe ukigenda mukabona nta n'ikimuga na kimwe kimugurutse ukagenda abantu bakamara iminsi 3 barindiriye gusa kuyimuga bimuguruka. Sorry. Tubabarire isijira dutwengeje bishika. Tutegereza gutwenga kuko turatwenga mugabo basha birababaje cyane. Aho turikura vyumvira birimwo n'ubube gito kuko nushaka kubwira ko umukozi w'Imana vraiment utekereza neza ukumva neza ko igikorane cyose gitegereza kuba kiri baze ku bimuga bizagwa bimugoroka aho kubaza yuko imitima iza kubohora wari yajarushe ku mutima amazi misada sinziriye aruhijwe n'icyahi kicanke kiriya canke ikibazo iki canke kiriya aza kuvaho apfanyeho umwizero mugabo ngo kimuga kiraza kumuguru zikabinduru amafishi usanga bafasha abamugaye bagashira ku mafishi ngo ibimuga bizomuguruka. Intambamye rero zihari nkuko je kukimbaza ziruzuye kandi ni nyinshi kuko abenshi bariko bariyumvira kuba ku rusengero ntibigera biyumvira ati mu bakristo tuzoronka eske hazoba harimo umuntu afise ubumuga bw'amaguru akarorero ntibahuse kuvyibuka ego niyo bagize ngo baravyibutse bavyibuka harengeranye mu nyuma ego bya bindi nyene baca baraba ingene biyaranja. Bakunzi ba Ijambo TV ndongeye kubaha ikaze mu biganiro bica kumbonesha kure yanyu ariyo yacu. Mugabo rero tutaratangura ikiganiro mbanze ndabasabe ushobora kuba ari rya mbere uguruye Ijambo TV ushobora kuba ari ikiganiro ca mbere uhereye ko mbanze ndagusaba usonge ngaha munsi aho handitse s'abonner canke subscribe kugira ngo uzoze uraba uwa mbere kwakira n'ibindi biganiro vyinshi canke se amafilme aca kuri no channel yacu. Rero nkuko nama ndabivuga nta rimwe ndigera nza imbere yanyu ndi jenyene nama ndi kumwe n'umutumire. Uno musi ndi kumwe n'umutumire nibaza ko ntaza gufata umwanya munini wo kumudondora canke kumuha umwanya munini wo kwidondora. Muramumenyereye mu jeune fille dukunda kuganira kuri vie courante y'abagendana ubumuga. Mugabo reka manze ndamuhakanya ubanza turamutse kazi. Murakoze cyane Nadia, ndabaramukije abakunzi ba Ijambo TV. Sijya mbere n'ukuri nkuko abivuze turakunda kuba duteramanye ego rimwe na rimwe ego nibaza ko basanzwe baragize s'abonner kuva kera barazi ni Irankunda Bella Noella ego nk'abantu mu jeune fille agendana ubumuga bw'amaguru. Murakoze. Ego karibu cyane Bella. Murakoze gose. Ndagushimiye cyane kongera kutwitaba kuri Ijambo TV. Ndagushimiye kukuntu witanga cyane kuri Ijambo TV. Ndagushimira cyane kukuntu ukunda gutanga impanuro no kukuntu ukunda kwitaho ibikorwa by'abagendana ubumuga nkatwe. Rero uno munsi hari batangiye kwiyumvira ati mbega uno munsi Nadia na Bella bagira batuganirize kuki. Donc uno munsi tugira tuganire ku bijanye n'inyifato. Donc uburyo amashengero afata abagendana ubumuga. Tubanze dusaba imbabazi kwanza nibyashika kumbure tukavuga ibintu bishobora kublesa uyu canke uriya mutubabarire tubaye turasaba imbabazi mugabo tugira tuvuge in realite y'ubuzima tubayemwo tugira tuganire ku bintu bishobora bimaze kuba kuri jewe canke Bella canke uwundi muntu tuzi
agendana ubumuga. Rero uno munsi numva twaganira ku buryo canke ku myifato amashengero tukunda kwifokaliza ngaha mu Burundi kubera ko ariho twovuga ko donc ifatwa ry'umuntu agendana ubumuga rikiri hasi cyane. Donc uburenganzira canke agateka k'umuntu agendana ubumuga karacari hasi cyane mu Burundi. Rero tugomba tuzunguruke hirya no hino turabire hamwe ukuntu amashengero amwe agenda afata abagendana ubumuga. Turaza guhera ku kintu kijanye n'inyubako. Tutiriwe turaja muri rusangi rw'inyubako z'igihugu seka donc inyubako z'amashengero amwamwe. No musi tugira tuvuge ku mashengero. Donc nivyo hariko haraba evolution mu nyubako. Amashengero ariko arubaka ama etage. Mugabo turacabona amashengero no musi batiyumvira ati mbega runo rushengero hazinjiramo umuntu washize uburundi. Hazinjiramo umuntu afise amabeki. Hazinjiramo umuntu afise ukuguru kumwe. Hazinjiramo umuntu donc afise ubumuga butandukanye. Eske hazinjiramo umuntu afise donc bishobora kugora. Sinzi ko umaze kubibona, sinzi aho usengera, ntitugomba kumbure kuvuga aho dusanzwe dusengera. Mugabo turabibona hirya no hino yacu ko hariho amashengero by'ukuri mu nyubako zabo uravye ubona ko by'ukuri batiyumviriye ko umuntu agendana ubumuga afise ikaze mu rushengero. Sinzi ko umaze kubibona. Bon, yego nakoze Nadia nukuri nkuko aje kubivuga tugomba tuvuge bimwe mu bisanzwe bigora abantu bagendana ubumuga bafise ubumuga cyane cyane buboneka bw'amaguru, bw'amaso, bw'amaboko, kuko bwo mu bwenge n'ubumuga ariko ntitubyinjiramo cyane. Iyo rero tuvuze urusengero turumva ko ari ihuriro d'abord ry'abantu bose. Uwumva wese afise uwo mutima wo kugenda gusenga akavuga ati moi je pars ndagiye gusenga. Intambamye rero zihari nkuko je kukimbaza ziruzuye kandi ni nyinshi. Kuko abenshi bariko bariyumvira kuba ku rusengero ntibigera biyumvira ati mu bakristo tuzoronka. Eske hazoba harimo umuntu afise ubumuga bw'amaguru akarorero ntibahuse kuvyibuka. Ego niyo bagize ngo baravyibutse bavyibuka harengeranye mu nyuma. Ego bya bindi nyene baca baraba ingene biyaranja. Niyo myiyaranje ugasanga ntinoroshe kandi ni hake. Arubatse ubwo rusengero rwiwe akubise kama escalier nubwo atoba ari etage agize escalier zitatu zine zitanu. Ego mugabe ikaba ari ndende ku buryo udashobora kwiyaranja ngo uyiduge ngo bigukundire. Ukagenda rero gusenga ugasanga hameze uko. Iyumvire uvuye muri ushaka gusenga n'umutima wawe wose ugaca usanga uhashitse ntushaka kwaduka. Ivyo bintu rero birahari cyane ama eglise menshi ugasanga biruko. Bon, turashobora kwihanganira ku nyubako za kera nka eglise catholique usanga barubatse amasengero kuva kera hataratangura kuba ihimirizwa byuko bategerezwa kwiyumvira ku bagendana ubumuga. Yego abo tumenga umuntu arihangana bukebuke. Utwo tugazi nyene bigukundiye ukadodagira ukahaca ukiyaranja mugabo vyanse urasubira inyuma. Vyase urasubira inyuma bikunze ukagenda kuko hariho n'igihe udasanga nuko kwiyaranja kutakunda ugasanga ntigukunda. Ntibishoboka vy'ukuri. Yego ntibishoboka
kandi nta nuko bashobora bonyene twamvuga bonyene ngo bavuga ati okay twabonye ikibazo reka tugerageze turabe ko twameliore ugendana ubumuga ashobore kwinjira ugasanga ntibikunda reka dufate nka cathedrale usanga mu kwinjira ibana ni escalier zirakikuje hose ugasanga rero ubwo buryo bwo kurinda kubomora bace zanzira zigororotse uburyo bakabibamwo uko hama ubishoboye agasenga utabishoboye naho akaguma muhira rero urumva izo ni intambanyi zikomeye cyane twovuga tumaze kubona ku mashengero amwamwe canke hakubaka urusengero rushasha ati hariko turubaka muri eglise bakanabivuga ugasanga nawewe mbere wanatanze ako gahumbi unafise wanagatanze ariko icyo kwiyumvira ngo yanzira ugasanga ntikishitse ntikibayeho etage niveau combien kuduga ama escalier cyangwa ugasanga no mu kuyinjira naho ho bari hasi bashizeho nyene ama escalier benshi barabigira ngo pour embellir babona umengo bashizeho ama escalier ni vyiza bisa neza yego ariko ugasanga rero natwe byatubereye ikibazo kugira dushobore kuhinjira tusenga uko twumva tuvyifuza tukoranire hamwe uko twumva tuvyifuza yego ni ikibazo cyane ariko kandi turabona ko hariho bamwe bariko baragerageza kugira ikintu bakoze ugasanga baciye akabarabara mu mbavu ushobora guca ariko kubera ya escalier bagiragereza hejuru ugasanga ndibuvuga ngo ipante ni harehare wovuga ngo ndahaduga vrema barahagariza hameze uko ndahaduga mpava nsubira inyuma ndahamanuka mpava nyere urumva ugasanga ni harehare cyane ku buryo naho ubu uri kurahaduga wewe nyene ubwawe urumva urumva impungenge donc ni kuvuga ba license kwiyumvira neza bagategura neza bakiyumvira ati ahantu hazoca umuntu ameze gute eske na wa wundi ameze gutya adushobora kuhaca Merci beaucoup Bella uvuze ikintu gikomeye cyane umengo tuko turavuga cyane ku kwinjira mugabo hariho n'amashengero n'indani urabona kugira ushike kuri altar usanga baradugije ibintu donc nta burenganzira ufise bwo kuja kuririmba umva ntuzoja no muri babandi bagira baja kuri programme kuko hariho amashengero usanga ujeje programme aduga imbere kwanonsa neza kuba ni kuvuga nimba indani mu rushengero hari za escalier nyene urumva ko wewe uri privé gukora vya bikorwa vy'Imana none wojayo gute d'abord utangura kwiyumvira escalier hano nzohaduga urumva wokorera Imana woririmba wogira podium sasa uyiduga gute na escalier nka 3 4 5 canke wicara muri chaise roulante bisaba kuja hari imbere muri ya chaise roulante nta hamwe ushobora guca usanga we wicaye ngaho gusa ugumurindiriye uti nta kundi nzororera gusa yego murumva rero ko bariko baradukurikirana hariho amabatiment hariho ibintu mwene ivyo kumbure mudakunda kwitwararika mugabo biriko biracinyeza cyangwa se biriko birahohotera agateka k'umuntu agendana ubumuga hariho ababizi hariho n'abatari hariho amashengero gushika uno munsi ivyo bintu ata muntu n'umwe aravyiyumvira mugabo nico gituma turi ngaha sivyo nimba uvyumvise atuka ngaha mu Burundi wacu plus de 90% n'abantu basenga n'abantu dimanche c'est pas samedi baja mu rushengero antuka wowe umvirije kino kiganiro urashobora kubwira ahantu usengera kuraba utudotwa mbega hajyana musengera iki kintu kicifashe gute muraciyumvirirako à un certain moment murumva umuntu ashobora kwibaza ati none kubera iki abagendana ubumuga bataza kuri eglise nego no mwarabakumiriye mutabizi
irya yashu abira ariko araduga zirya esikariye hewe uno musi araza akayiduga umva dimanche prochain azodendekirwa azovuga ati atreta ashobora no kuhaduga akagira izo effort mugabo mwe ntimuzi ko ahejeje kuhaduga hajya ahantu nimba yambaye orthèse cyangwa prothèse ashobora gutana igikomere kandi ntazoza kubabwira ngo muje nakomerekejwe n'umudogo hajya ahantu rero twasabye imbabazi mu gutangura ntihagire abatwumva kutariko mugabo mwumve ko hariho ibintu biriko biraba meme no mu mashengero biriko birahohotera umuntu agenda n'umuntu donc twari duhereye ku nyubako twari duherewe ku nyubakwa ariko kandi tuze no ku majambo kukungene tuvuge ingene abakristo bakwakira yego ingene abakozi b'Imana tubita abakozi b'Imana babandi kumbure bari hejuru bakubona gute yego bagufata gute yego donc turi mu bihe uno munsi ngahi wacu mu Burundi hagezweho ibintu by'abaprofete yego hagezweho ibintu by'ubuvugishwa hagezweho ibintu donc uno munsi ntituriko turabona neza ibintu biriko biraba donc bigeze kugendana ubumuga ho c'est le pire kuko dusigaye turi mbe novuga gute n'ibikoresho ofete urumva ukuntu bimeze ahubwo wewe ugendana ubumuga ni wewe muntu wa mbere uza gutuma werekana ko ahubwo Imana ibaho Imana ikora urumva oh la la basha isije donc nimureke dutwenge ndashobora dufise mugabo hariho amashengero no munsi ariko aradufata nk'ibikoresho byo kugeragereza ko ubushobozi bw'abaprofete canke bw'abakozi b'Imana I don't know rero ngomba ko tuzunguruka gatoyi kandi ntibanadutahure nabi ngo dushatse kuvuga yuko Imana idakora Imana irakora mu gihe cyayo muri rwa rukundo nyene rwayo rutagereranywa ntirunategekwa bela ushobora kuja mu rusengero uno munsi barakubonye ucumbagira yego urinjiye neza na neza baba bamaze kudetekta umuntu baza kugerereza ko uwo munsi bitangaza biza kubera kurujya muntu yinjiye yego nta kindi kintu kije mu mutwe y'abakozi b'Imana bagira abapi entretant ntanaguciriyemo ucinjira mu isengero egare uzanye uwo mutwaro w'ubwo bumuga ni umuntu vraiment baziko sinzi basha none mwiyumvira iki nibaza ko imitwaro dufise ihagaze ku bumuga gusa kumva ko nshobora guheba ino bekiye nico gitanga nico cyonyene nkeneye ntibanashobora kumenya ati arahanzwe no kuronka akazi arahanzwe no kubona ari karatera imbere nk'ubu buryo kanaka hari ibindi bibazo kujya n'uwundi wari we wese agenda akavuga ati ndagiye imbere y'Imana gusaba iki canke kiriya ubumuga rero umuntu agenda n'ubumuga arinjiye mujane imbere bamugipimire ko Imana ikora imbere vraiment oh la la Seigneur Jésus barakwambura impuzu bakagukura ibirato bakagukura bispa entreta bewe kugira bereka abantu ko Imana igora ibitangaza franchement muribaza ko nimba nje muri urwo rushengero mukangira uravise nyine jewe guko ndabizi yuko ndabizi yuko ucinjira umuntu agenda n'ubwo acinjira mu rusengero egare ko afite umutwaro wo gukira batangura kukubwira turashaka kugira nta kindi mugabo sindaba muri experience yuko bashaka kumbwira ati bera urashobora kugira ukunuko muri eglise baragukura oya ariko ndibuka ndi kwishure narigeze kugenda gusengera muri groupe biblique naka experience noba narabonye ntikara ka grave ntikubona shima ntikantushije cyane mugabo uvuze ico ca ndavyumva ko
sasa rero yari umujene muri bajya bajene basenga baba basenga urabona ko burya kugira ube n'umuprofete ngo binava ngo mu buyabaga kubikunda ukuvyitaho niki hanyuma arambona naragenda gusenga narakunda gusenga muri groupe biblique jeudi nkagenda ngasenga sinagenda ngo nkira ubumuga no nukuri jewe naba numva ndaryoherwa no gusenga ndazi neza akamaro ko gusenga ndazi neza kuba imbere y'Imana icyo bifasha atari kuvuga ngo ndagiye ngo nkire oya umutima wanje d'abord ube amahoro rero ko babonye umuntu agendana ubumuga baca babona umengo n'uwo mutwaruza imbere yaciye yaza ati urizera yarambajije urizera je ndizera okay ndashobora kuzogusengera okay je namanaje gusenga ngaha nzi ko basenga kandi nawe we uraje imbere ndabizi tuzosengera hamwe ngoya ndashaka gusengera uburyo bwihariye nta ntoke mugabo je sinabihaye umwanya cyane ngo ndamurondere ngumva rero ngo oya turanahana n'ama contact mugabo sinamurondeye cyane kuko nari namaze kubona impamvu yavyiyumviriye nuko yabonye ifsebekiye ukeneye gutambuka arabona kumengo biranduhije ku mutima vraiment nkeneye gutambuka kandi sinamutawe yenyene muri uko kubimbwira kwiwe ejo rero acaraza aho nicaye donc urumva yari yabuze umwanya dushobora kubonaniramwo ngo dusenge asengere twagiye gusenga ari jeudi bahejeje cyambye ngo ndashaka ko tuvugana okay dushaka kuvugana tumaze kuvugana cyambwira ndicara nyene muri classe cyaraza ngo dusenge arambwira ngo urashobora kuduza gutya no Jesse tu ariko uravuga ngo ntavyo urabona oya ofete yari umunyeshure twari babiri nta bandi bantu bari bahari bari basohotse mugabo urumva yari n'umunyeshure nabona umengo nyene n'ubuyabaga burimwo ntumbaza ntoya nje sishaka kubwira ngo kubera ngo ni ibintu bisanzwe ngo ushaka ngo ndagusengere ntiyashaka gusengera ntaduge oya vraiment dusenga ukunyene ariko gasha Imana vraiment Imana iraraba ngo nuko babanje kuza urumva aca nyene ibi bintu biri hagufi turasenga hanyuma ndatahana orata ego ariko yari amasaba umwanya wihariye wo gusenga nako kantu nabona arabonye ego sinarinze rero ko no mu rusengero abandi bantu babona bahongira nturaja makwazat manini oya baba bariko barageragereza ku muntu yazanye beki umuntu yambaye orthèse ku muntu yagize umva umuntu wese afise akagorane baba bariko barapima kugira ngo beseye ko Imana ikora n'abandi bagende babibonye babe motive bamenye ko rero un certain moment nkuko wari kurabivuga abantu barakwiye gukura mu mutwe ko umuntu wese agendana ubumuga yamugaye kubera ivyaha okay erega urumva bariko barakubwira ngo izere ngo atura ngo izere donc hanyuma ukire est-ce que vous pensez que ubumuga bwose buva kuca canke ari malédiction kubera iki mutiyumvira ko umuntu afise ubumuga hari objectif y'Imana donc hari impamvu Imana yagombye kwamera gutyo kubw'icubahiro cayo kandi nécessairement ko ategerezwa gukira kuko franchement parlant hari abantu gushika uno munsi dufate nk'akarorero jewe ku myaka maranye ubumuga ntushobora kumbwira ngo urakeneye gukira ndakubwira ngo nkeneye gukira nibatse sinumva kwicara ikibazo kuri jewe par contre uburyo uri kuramfata nico kibazo ntabwo mfise umutwaro wo gukomera kuko sinda nibuka n'ingene nari imeze igihe nari nkomeye sinibuka ingene niruka n'abandi bantu sindavyibuka kuko nta mwanya munini nabibayemo ivyo bishobora kumbure kuzana ibishobisho ku muntu acitse ukuguru mu mwaka uheze yego mugabo nkaje uno munsi no pensez pas que no pensez pas que umutwaro mfise uno munsi ari wo gukira kumuguruka ukuguru ibaze franchement par contre nshobora kubura ico nambara
umutwaro ushobora kubura icyo ufungura niwasunura kuri bisi uzombera umutwaro uzobabara ukenera kwideplasa uwo n'umutwaro kuri jewe mugabo kumva ko ninabura orthèse kuko ni umutwaro gumamindura ninabura amafaranga yo kuyironka umutwaro mugabo nukuri abaprofete mutubabarire ntabwo tubinjiriye n'Imana itubabarire mugabo nizera neza ko Imana ibi ituriko turavuga uno munsi vyari ngombwa nimureke kubeshera Imana nimureke kugucumura imbere y'Imana na mwebwe ntabwo umuntu wese afise ubumuga buvuye ku madayimoni hariho ubumuga bien sûr turemera ko hariho ubumuga ufitanye isano n'amamauvaise esprit hariho abantu bageze ingorane ku maboko canke ku maguru canke imigongo bivuye ku bintu vy'amareba ntavyo twinjiramo ko ntavyo tuzi mugabo wumve ko hariho n'abandi bantu bafise buno bumuga bategereza kubugumana kubw'impamvu nziza imbere y'Imana kumbure jewe sinobibasigurira ko sindi pasteur je sais pas nzorondera kumbure umukozi w'Imana ashobora kubumvisha bino bintu mugabo nous sommes là kugira ngo bimwe vraiment biveho ntabwo tuvyanse ko Imana ikora ntaguciriyemo nadi uvuze icyo kintu numvise vraiment nibutse hari umuntu yambwiye Bera ntushaka gukira Bera ndabishaka ati mugabo sico kintu ca mbere kindagishinga sico kintu ca mbere kindagishinga kandi ariko uranabimubwira ntakumva avuga ati vraiment ko nukwizera guke wobaye basi ico ndyohera nuko no kumva ufise ukwizera ngira ngo kumwe n'inzu yoshobora kuyiterura nkaza mbona uratambutse ntambutse numunezero kuri jewe ukomeye kandi ishimwe mugabo mumananiza Imana nukuri kose hakaba hari inaniza ryo kurarandarira ngo nkire ngo muguruke iryo ntaririmwo mugani wa Nadia Imana ibona bibereye je niko namanishura ibona bibereye guko no mukugira bibe none d'abord umuntu aba yavutse akomeye atambuka et puis akaza kwiretrouva yaba yagize ubumuga amaguru atari arafonctiona comme avant umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu imyaka ine imyaka itanu imyaka itandatu okay ucuguma ubayeho muri nzokira ryari uzofuta imbere uzopfa wiyumviriye ati ejo nzorya gute uzopfa wiyumvira ati eske ejo nanje noshobora nko kuba mu nzu yanje ntapanze par exemple nka kurya ujya muntu atabumuga agendana avuga ati usanga afite benshi barafise umutwaro wo gutera imbere areke gupanga agire moyen de déplacement yiwe agire atera imbere nyene en general none jewe ninaguma ndirira kuzobona ko no muguruka ibindi navyo nzobiririra ryari uzobisaba ryari nzobiririra ryari imeze ndabisaba ryari rero nukuri vraiment ntiturabahakanye dukunda Imana kubi twizera Imana kubi kandi vyishira bidukorera dufite intahe ndende ariko vraiment ko umuntu agiye gusenga ni dimanche vraiment umunsi w'Imana abandi bose bakoranira hamwe bagaca biyumvira ngo ugiye kurondera gukira ivyo bintu vraiment ntibiryoshye ofete abantu ari ababikora babizi canke batabizi ntibamenya ko nakirya ari gikomero ushobora gutaha ukavuga ati je sishobora kugaruka ni gute mwumva ko jewe nkeneye dufate nk'akarorero nkeneye akazi wowe umva ko nkeneye gutambuka nje kwisengera kugira donka akazi par exemple wowe ugacumbwira ngo umutwaro wowe ngona nkwiriye shaka guti ibekiye nironkeye akazi ndagakora neza ahubwo mwebwe nimwe mutabona ko mengo nogakora je ndagakora nina karonka jewe nzobikora umva bigaruka hahandi ho kwiyumvira ko ufise iyo bekiye ibi atavyozoshobora yes ikindi naco igikorane kibaye nibabwira abantu ko bakira imitima basha imitima yakirarushe
n'ivyaha ibi na biriya iki ngo ibimugabira example ya mbere akarorero nuko ikimuga kiza kumuguruka hari n'igihe ukigenda mukabona nta n'ikimuga na kimwe kimugurutse ukagenda abantu bakamara iminsi 3 barindiriye gusa kuyimuga bimuguruka. Sorry. tubabarire isijira dutwengeje gushika tutegereza gutwenga kuko turatwenga mugabo basha birababaje cyane. aho turi kuravyumvira birimwo n'ubube gito kuko nushobora kubwira ko umukozi w'Imana vraiment esprit utekereza neza ukumva neza ko igikorane cyose gitegereza kuba kiri baze ku bimuga biza kwa bimugoroka aho kubaza yuko imitima iza kubohora wari yaje arushe ku mutima amazi misada sinziriye aruhijwe n'icahiki canke kiriya canke ikibazo iki canke kiriya aza kuvaho apfanyeho umwizero mugabo ngo mukimuga kiraza kumuguru induru zikabinduru amafishi usanga bafasha abamugaye bagashira ku mafishe ngo bimuga bizomuguruka baramuguruka ariko si bya bindi ngo bya buri munsi uko bivuzwe ngo bica bibukonyene ahubwo gusa turiko twanka uko kuntu bamumengo nicyo kintu cya mbere bozana imbere hari umukozi w'Imana yigeze kuvuga ati iyo habaye amakruazade canke hakaba gukoranira hamwe mu gasenga ikintu nyamukuru nukubaho ku mutima ibi by'umubiri ibi vyovyo basha tugendera mu bibazo urumva ibi by'umubiri ni inyongera ariko umutima ubohotse umutima ukagira amahoro umutima ukumva urera usumba umutima banza mu mugurura imitima hama ivy'amaguru n'amaboko urukundo rusasagare iki wanze kwitwararike kwa kuntu umuntu afata abo bagendana ubumuga ko muvuga ko mugira mu mugurure abamugaye. Hari ikindi kintu bera muri eglise umukozi w'Imana ariko arasigura byaryoshe bimeze neza hanyuma ngo mwese muhaguruke canke hageze gutazira mwese haguruke gacugira ukiyumvira ngo mwese haguruka nitwese akabisubiramwo donc usigaye wenyene uracicaye wenyene sinzi ko amahirwe meza canke mabi ntiyakubonye ngene winjiye mugabo ariko arensista ngo mwese muhaguruke ngo ndacabona uwicaye ravyo yakubonye ngene winjiye mugabo abantu bose abantu amajana bahagurutse wowe uracicaye sister ngo ndacabona umuntu none gasha deja nicaye ahantu kugira nzo haguruka aho hantu ndamaze kubona ko ari ikibazo amaguru yamaze gufatana n'intebe y'imbere cyane bagira batambira igisimba eske jingira amaguruke gutambira igisimba uba wiyumva ukomeze mugaka akensista par contre hari n'igihe hacagira nkuja kumwibira akabanga akaja kumubwira ati rega ujya muntu akabonaho kubandanya mugabo ego kumbure hariho ababa babigiranye ubugaba ugasanga yego akaguma yicaye kandi anabishoboye baba bashaka kumotiva abantu ntihagire n'abasinzi akaba ari n'umudayimoni wamuteye kugira ngo ntahaguruke mugabo bantu b'Imana mugerageze muze muraraba neza kuko ni waguma we sister mu mpaguruke kandi numva ko amagara yanje atanyemerera guhaguruka dimashe sinzogaruka kandi ni ntagaruka uhavuga ngo ni ku nyungu yanje mugabo hakonza nzikonje kuruhuka mu mutima nacamva ngaho ndiko ndarira canke ntunuye kubera ko uraforsa gukora ibintu numva muri uwo mwanya bitanyorohereza uri kuranyirukana uri kurancinyeza
uriko urahohotera agateka kawe umuntu agenda n'ubumuga. Ego ico nyene ico kirahari cyane ariko jewe ngo fukama ngo fukama ngo mwese ngo mufukame cyane ngo tuje kwihana hari abandi ngo tuje kwihana bagaca babasasira ikirago bagafukama ko none utabishoboye nashika hasi guhaguruka mwibaza ko ahubwo rero hari ikindi kibazo kiri ngaho hari ama eglise amwe tumeme na eglise catholique ariko bobo muri eglise catholique naho hagarara nta kibazo kuko naho hagarara nta kibazo ugiye kwirega mu cemerezo ushobora guhagarara ugakoresha nyene uburyo bukoroheye mbwa bari intebe bon hari igihe usanga iriho kubera baragira kakantu ko gufukamako hari igihe usanga iriho cyangwa ugasanga ntiriho kubera baba bazi ko abaza baza gufukama ngaho agaheza akagutega ugutwi. Rero iyo bidakunze urakoresha uburyo bw'iwawe ugahagarara ugaca bugufi gato ugahagarara nta kibazo. Ariko muri ayo yandi ma eglise nimuze imbere mwihane bose ni gufukama none wewe udashobora gufukama bica bigenda ndaza guhaguruka nze yari erega ntunagenda ntugenda urumva icyo cyose ntibaragikemura kugira ngo na babandi bagoma babwira ngo igikorane kirageze abantu bose bafise ubumuga ibimuga bize biraza kumuguruka meme no mwisengero ntibaratunganya neza ingene umuntu agenda n'ubuga abohoka nawe ku mutima ntibaragitunganya eske wa muntu bidakunda ko ashika afukama hasi n'amavi yiwe nawe ikibanza kiri gute ivyo ntibarabira mugabo hageze igikorana nibo ba mbere baza ku exersa kuri babandi nyene abantu bamuga hanyuma hari ikindi kintu mbera bon eskize kumbure hariho rya jambo tumaze iminsi twiyamiriza ikimuga iri jambo abakozi b'Imana niryo bakoresha motife ngo ryanditse muri Bibiliya ego naho ryo bari canditse muri Bibiliya basha nimba iri jambo utahura neza ico risobanuye uri kuragita umuntu yaje mu rushengero uratahura ivyo uri kurakora Jeffrey Manamana turimutse reka mvuge muri kumwe nyene no si wewe gusa wowe turiko turanka ko mutugereranya n'ibintu n'ibimuga turiko turanka ko mutwita ibintu muri societe rusange atani kintu na kimwe bishobora kwimana mugabo ugacubona no muri eglise mu rusengero niho hambere mwa lisanse guhera gukuraho rino jambo mugabo niryo mugoma mukoresha kugira ngo mwerekane ko Imana iriho ntituzi ko na Yesu ngira ni Yesu ntituzi ko yabivuga uko nyene uko biri kose Yesu donc le fait que yamugurura atuka yarazi neza ko umuntu amugaye ari umuntu n'umuntu just nibaza ko yabita ibimuga kuko turi abantu ikimuga twarababwiye ico gisobanura mesher kuri ikintu ikono kiri ngaho ikimuga twarababwiye ico gisigura nk'umukozi w'Imana vraiment ntiwari sanse kugereranya umuntu n'ikintu plus mu rusengero ushobora kuvuga ati basi reka tuvuge ngo agendana ubumuga biragoye reka dufate ko bigoye ko byoba bibagora kuvuga basi vuga uwumugaye vuga ati umuntu yoba amugaye ari ngaho ushobora kuza imbere tukamusengera cyangwa naho umuntu yoba afise ikibazo ku maguru cyangwa ku maboko cyangwa iki arashobora kuza tukamusengera ngo ibimuga ngo birashobora kuza oya vraiment nuko uza wo mumengo nakantu kaje no mu mutima ngo kagacumita birabaza mwumve ko à un certain moment umuntu hagera igihe akavuga ati ishengero savait dire quoi je harimo patiri nigeze kumva nasi ego bah oui si wowe nyene nibwo buzima tubayemo akagira iki ngo iminsi yose ntiyagenda ibimuga ikimuga oh la la uwo mupatiri nyene ndumva ko ntamukunzi yego
kubera iryo jambo yama ariko avuga iryo jambo agasigura ukaryoherwa ukaza wumva ngo he none izo zari bijyanye izo kweka tuvuga base ati abamugaye n'abantu kamena abamugaye basaba hanyuma abantu baranarambirwa kumva ngo twama tuvuga ngo ibimuga yes tugaza kubivuga kuko nukuri basha uno munsi urashaka kuvyuka umeze neza ukomeye ejo ukagira ikibazo kanaka ugasanga wirotrouver aho wabaye umuntu agenda n'ubumuga uri muri ya kategori rero ibi utagiye ubitahura urakomereka ku mutima hamwe uvume ngo nta nahantu na hamwe woshobora kuja mu bandi ariko ibi ugiye ubitahura ikibazo kanaka cyose kigushikiye uramenya ingene ubibamo hama kandi tuba turisanzura mu kubivuga tuba twisanzuye ko ubuzima tubaye twarabwakiriye nashwa muga ifoko bihinduka basi abazomugara nyuma yacu bazotenzurirwe gatoya bumva harabayeho imvugo zagiye ziravaho imvugo tuvuge ngo mbabarira amatwi mbabarira amatwi zituma umuntu adacaza gukomereka gose gusuko yari yarakomeretse kuko ubumuga buzi gutandukanye kandi no kubwakira umuntu ntacagenda ngo asensibilize gose ngo nibakire ubumuga bafise oya hariho bidakunda hamwe bitwara des années kugira ngo ashobore kumva yakiriye kuba ari ukwari rero uhuye n'umuntu yavyakiriye arabivuga nuko kwaje turabivuga twumva turi yareze kuko vraiment ibitigira iby'abantu bagenda n'ubumuga biguma vyiyongera biriyongera cyane ntitwebwa kubivuga biriyongera cyane urumva ko turi ni benshi kandi abo benshi barashaka kubaho borohewe nk'abandi kandi ata muntu aguma do mu rutoki ngo umengo niwe muntu wa mbere atakintu yokwigera ashobora mu buzima Bella turangize reka turangize ndagushimire cyane ariko kandi reka ngende nshyize ko akantu kamwe twavuze ku ma eglise kuko nahantu naho dufrekanta cyane nahantu dukunda kuba umuntu afite ubumuga umuntu agenda n'ubumuga arakunda gusenga kuko abandi bose kandi muri uko gukunda gusenga kwiyo ni ukuri havemo mu mutwe ko tuba tugiye kurondera gukira vyari vyiza mugabo ntimwumve ko ari co gitangura si co gitangura uranashobora no kuba warabikoze ukabisengera mugabo nkuko Nadia yabivuze tuvuge mu musaraba ega kwisi hariho udusaraba nyene tugendana Yesu yabikoreye udusaraba ruboneka rakubitwa giriki aha kwisi rero hari umusaraba umuntu agendana kandi utegerezwa kuwutwara neza ni gwawe ukawutwara neza utagenda uridodomba inzira yose hanyuma hageze Yesu aragukura ku uwo musaraba neza bitarenze kuzamwo agapinza bitarenze kuzamwo ngo nivyo bikwiye kwereka urumva kuja habona kugira umuntu yemere iki nico ikimwe kibanza kumuguruka oya Yesu arabikora Imana irabikora abantu bagakira ibi n'ingwara zikomakomeye zisumba zigakira turabizi jewe aho ikintu ntarigera mbona kubera iki bataraguma bagenda nk'ubu habaye ibikorane bati abagwaye amakansere baraza gukira ati abagwaye amadiyabete baraza gukira ati abagwaye za sida baraza gukira ati ibintu ko batabigira cyane mugabo yemwe hageze ikintu cy'ikimuga nico kiza imbere urumva rero turaho kunesa ubuntu bw'Imana ntiturabagararije turemera mugabo twankako hariho na babandi ari negerega batababazi nabo nyene nivyo barimo babibereye mu bintu vyabo mugabo bagaca bagomba gukoresha iryo zina rimwe n'urihe haca tangura kujugumira
ibimuga bizokira nzogenda ndabe. Ibaze nk'umuntu ava muhira aje gusenga yiteze ko abona ikimuga kimugurutse agaca avayo kitamugurutse. Imagine. Kuko ni bose ntibategereza kumuguruka. Hariho abantu bategereza kurinda bapfa bagasaza bafite ubumuga. Watomboye haje mwico gikorane ikimuga kimariye imyaka 30-40 kimugari ugaca kuvuga ngo kivaho gikiza agaca vaho aruko adakiza abantu bataguca bavuga ati nukuri vraiment tugerageze turondera Imana yego mu kugira imitima yacu ibohoke, imitima yacu ireme, imitima yacu yuzura amahoro, imitima yacu yuzura urukundo, imitima yacu yuzura inyota yo kurondera Imana, ibisigaye ni inyongera. Yego. Merci beaucoup Bella. Yego. Turabashimiye bakonzi. Mushishikare kudukurikirana, nizera ko tuzogaruka vuba kandi tuje kuganira ku bindi. Hama mushishikare kudushigikira n'ukwaye. Kuraba kino kiganiro hanyuma ntuvyigumizemwo, ntiyabuze message, ntiyabuze ikintu gishasha umenye kibire mugenzi wawe cyangwa se umurungikira no link arabe canke ahe murongozi wabo kuri eglise murabe mugira ivyo muhindura kugira ngo twese twiyumve mu ngoro. Yego turabashimiye.